Bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, ndabaramukije kaze muri ano makuru twabateguriye. Uno munsi tukaza kubabwira isozerwa ry'indwi yahariwe umunyeshure katolika muri za kaminuza, tukaza kubabwira n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe abavuzi. Kuri w'Imana igenekerezo rya 18 Rusama umwaka wa 2025 hasozerewe indwi yahariwe umunyeshure katolika muri kaminuza. Ibirori bikaba vyabereye mw'ishure ryisumbuye ryo mu Nyakabiga, Lycée Perse Nyakabiga. Inkuka ya misa ikaba yarirongowe n'icariho c'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, Musenyeri Anatole Ruberinyange, kumwe n'abibutsamana bo mu gisata c'abarayike muri diocese nkuru ya Bujumbura, kumwe n'abasaserdoti bari baje bava muri diocese nkuru ya Gitega. Yifashishije ibisomwa ekereziya idutegurira kuri uno munsi, Musenyeri Anatole Ruberinyange akaba yasavye abanyeshuri bo muri za kaminuza kuba irembo ryugururira abandi, akaba yabahamagariye kuba urumuri rw'abantu. Imana yaruguriye abapagani irembo ry'ukwemera, ukugura irembo ry'ukwemera, ukugura umuryango w'ukwemera n'igikorwa c'Imana. Ariko Imana ibikoze iciye ku batumwa bayo, yabigize iciye ku batumwa Pawulo na Barinaba. Uyu munsi iriko irondera kugura iryo rembo ry'ukwemera mugenzawe iciye kuri wewe. Umuntu rero yumvisha ijambo ry'Imana rikamukorako, riramuhindura ku mutima, akemera. Uyu muntu rero ahindutse akemera, aca aronka ibatisimu, aronse ibatisimu bwa intango y'iryo yinjira mw'irembo ry'ukwemera. Abemeye ibatisimu bazigendere, abatarabatizwa babatizwe, urukiza rw'Imana turwinjiremwo. Hanyuma umuvukano nta kineza dusaba, no kuba urukundo mu bantu, ntugire nk'abantu. Kaminuza mwitwa urumuri, muhamagaye kumurikira abandi. Ahandi umuzima bwiza mukureho, mushireho umuco. Bimwe vy'amacakubiri bivyara ubwicanyi n'urwango no guhamana, mubifute. Urukundo nabo bajana, muvukano ukomere mu Barundi, ubumwe bukomere, gufatana mu nda bikomere, kwa gusabikanya bikomere, maze muronke amanota imbere y'Imana menshi. Iyo ndwi yari yuguruwe ku munsi w'Imana igenekerezo rya 11 Rusama uno mwaka mu nyubakwa z'ikigo Seyare. Inyigisho zitandukanye zikaba zarabaye muri ino ndwi. Kuri uno munsi w'isozera, eka ndetse n'abanyeshuri muri diocese nkuru ya Gitega bakaba bari bitavye ivyo birori, aho amakaminuza atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura yari yahuriye. Ejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 Rusama harahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe abavuzi. Ibirori bikaba vyabereye mw'ishure rya INSP, aho abavuzi batandukanye bari bakoranye. Wabaserukiye ati abavuzi nibo ba mbere biturwa, haba mu bitaro eka ndetse no mu mavuriro. Agasaba ubushikiranganji bujejwe akubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikizaroho nyanganda sida guha ikibanza abavuzi mu bisata vyose bifata tuguma tubona, eka no mu bihe bigoye vy'indwara zisanzwe canke indwara z'ivyaduka. Mwebwe bavuzi nimwe mudufata ukuboko mukaturemesha canke mukaremesha abagwayi, mukanabahumuriza. Igikorwa cyanyu kirarenze kure gutanga imiti
canke gukurikirana ibipimo vy'umubiri. Mwebwe abavuzi muri abambere barwanira uburenganzira bw'abagwayi, muraganiriza abagwayi mukanabaremesha. Kira noneho abavuzi nibo bantu ba mbere biturwa mu bitaro no mu mavuriro atandukanye. Mu myaka iheze twarabonye ukwihangana n'ubutwari budasanzwe bw'abavuzi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hakiri intambamyi nyinshi mu bijyanye n'iterambere ry'umwuga w'abavuzi. Turasaba twivuye inyuma ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi bwotanga agaciro, bwoha agaciro gakwiye ku bavuzi mu kubaronsa ikibanza kibabereye mu itunganywa ry'imigambi mu bisata bitandukanye bijejwe ubuvuzi n'amagara y'abantu mu gihugu. Namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Aha ni naho hagarukiye amakuru nariko ndabashikiriza. Nshimire abafashije kuyatororokanya, tukaba tuzosubira mu makuru yacu yo hanyuma. Gira iteka.